Ndasubire kubakaza shiti bamwanyi mubona natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri munesha kuri mukuna cyane muri Rudende ya Isange TV. Uyu no mwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa ni munesha kuri mukuna cyane muri Rudende ya Isange TV. Munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gatakaze na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha, n'amakuru yiriwe avugwa mu mihinga itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye. Icyo weho usabwa no gufyonda sabone na partage niba utarafyondako kugira uzora buwambira kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri munesha kuri mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Ndaguhaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize n'amakuru menshi cyane, n'amakuru yiriwe avugwa mu mihinga itandukanye, n'amakuru adushikiye kakanya kubihejeje kuba ku umurongoye umugambwe CNL Nyankamugayo ariwe Ngirukishaka Nestor, nkuko amakuru dahawe n'amasoko yacu abishikiriza. Kwigenekerezo rya 9 Rusama 2025 Igitega kuri stade Ngoma, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje cense imyiyamamazo y'amatora n'amatora yimirije muri uyu mwaka wa 2025. Akaba ari amatora y'abashinga amateka, nkenguza amateka, abaje inama b'amakomine ndetse n'abakuru b'imitumba. Umukuru w'igihugu rero akaba yari ngaha ku kibuga c'umupira Ingoma ngaha Igitega, aho rero yugurura imyiyamamazo icese. Hari imigambwe itandukanye ndetse n'abigenga, abo bose bari bakoraniye ngaha ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma ku ngaha mu ntara ya Gitega nyene. Ni ibirori rero byari byitabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye ndetse n'abanyamigambwe batandukanye, ndetse si bo bonyene kuko n'abigenga bose bari bahari. Abanyagihugu rero barafise ubwoba bavuga ko aya matora atazoba mu mwidegembyo bivanye nuko ngo kuva umugwambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ubandanya kudodobereza ndetse no kubuza amahoro abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ngo bishavuje cyane abanyagihugu bakidoga bavuga ko rero ibi bintu bizoba bibi mu gihe iyindi migambwe yazo kwiyamamaza. Akaroro katangaga umugambwe CNL Nyankamugayo niwo ubandanya udodoberezwa cyane, aho rero wari urongoye uyu mugambwe bwa mbere ariwe Honorable Agathon yadodoberejwe cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ndetse baranamutembagaza, uca wegurirwa Nestor Ngirukishaka, ndetse no ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 9 Rusama 2025 akaba nawe yari yitavye ivyo birori byo kugurura icense amatora yimirije muri uyu mwaka. Gusa amakuru yihuta cyane adushikiye nuko kuri igenekerezo rya 10 Rusama 2025 ubwo Nestor Ngirukishaka yari atanguje icesi imyiyamamazo, biravuga ko rero yaciye atabwa mu mvuto, igipolisi caciye kimuta mu mvuto kuko bamwagiriza ko atemerewe kwiyamamaza cyangwa se kwitoza mu matora yimirije muri uyu mwaka wa 2025 n'amatora y'abashinga amateka, abakuru b'imitumba ndetse n'abandi batandukanye bazokwitoza muri iyi minsi bahawe. Gusa rero inkuru shavuje ku banyamugambwe CNL Nyankamugayo nuko Nestor Ngirukishaka kuri ubu ngubu amaze kujanwa mu mvuto yo bagiye gusambishwa, igipolisi kikaba kimujanye. N'amakuru rero adahumuriza abanyamugambwe CNL Nyankamugayo, baravuga ko rero umugambwe CNL Nyankamugayo woba uriko uradodoberezwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Mu yandi makuru kandi n'ubundi mu Burundi, amatora ya 2025 urunani Burundi bwa bose ngo n'umugambwe CDP batanze impamvu bataduze Igitega mu gikorwa cyo gutanguza imyiyamamazo. Mu itangazo urunani Burundi bwa bose ryashize ahabona ku munsi w'ejo itariki igenekerezo rya 9 Rusama 2025 bavuga ko urwo runani rwakumiriwe ibizwi nka exclusion injustice et totale mu matora y'abahanuzi b'amakomine, ariyo ntandaro ngo yo kutirirwa baraduga mu gikorwa cabereye ngaho Igitega.
umugambwe CDP nawo nyene ngo ntiwitavye ivyo bikorwa kumvo yo kubura ibitoro vyo kuguruza abanywanyi. Aniseti niyo nkuru arongoye urwo mugambwe yagize ati batwemereye kunywesha umuduga umwe wonyene, natwe twaciye tubona ko umukuru w'umugambwe yohava aca ariwe agenda kudefire wenyene Igitega, nico gituma tutagiyeyo. Ku munsi w'ejo ibihumbi vy'abanyamigambwe bakoraniye ngaha Igitega ahabereye ibirori vyo gutanguza icese imyiyamamazo. Kuri stade Ngoma hari hakoraniye abanyamigambwe barenga 9,000 bazokwitoza mu bibanza bitandukanye vy'abashinga amateka n'amajenama b'amakomine. Kuri bo ngo hiyongera ko abantu 10 bazokwitoza nk'abigenga mu bibanza by'abashinga amateka ndetse na 3 mu nama mpanuza jambo ya komine. Amabendera 23 y'imigambwe itandukanye ni murantunga aho gatoya. Amabendera 23 y'imigambwe itandukanye ni ry'urunani rw'imigambwe 3 iri ku ntonde yizitabira amatora, niyo yari akikije ibibanza bitandukanye aho Igitega harimwo na sitade. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha uwo wese azohirahira agashaka gutoba amatora ko azohanwa n'amategeko bimwe vy'akarorero. Ivyo bihejeje gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe yarahejeje gutanguza icese imyiyamamazo y'amatora izotangura kw'igenekerezo rya 13 Rusama 2025 isozerwe igenekerezo rya 2 Ruheshi 2025. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagabishije uwo wese azotoba canke ngo agahototera uwundi mu matora azohanwa hisunzwe amategeko, kandi ngo hongere hajeko n'akandi kantu kuko umuntu atoba amatora aba ashaka kwica kazoza k'igihugu, nico gituma azohanwa hisunzwe amategeko, ariko ngo hongereko nuko ashaka guhemukira igihugu. Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu c'u Burundi mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko abarundi bategerezwa gutora mu rupfasoni kandi ko amatora yimirije agiye kugaragaza ico Uburundi buri. Yasabye ko umuntu wese azobona aho amatora ariko agenda nabi yo bimenyesha hakiri kare, gutyo ntihagire umuntu n'umwe azokwidoga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye inzego za leta muri rusange kutagira aho zegamiye zikorohereza abariko bariyamamaza abagize imyabune ngo nabo bakaguma barikanuye kugira ngo abiyamamaza bazoshobore gushikiriza neza imigambi yabo, kandi na bamwe bashikiriza amakuru atariyo ngo babure ico bazovuga. Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi kandi yateye intege umugwi utegura amatora Aseni, akaba kandi yarangije yibutsa abenegihugu ko ibikorwa vyose vya misi yose ngo bibandanya mu gihugu cose, umuntu wese azobandanya akazi kiwe nk'uko vyama abisanzwe. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twabashikirizaga ku muresho kuri mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Reka tuye dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko ku muresho kuri mukunda cyane ya Isange TV. Umuresho kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Byari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya kubashikiriza kumunesha kuri mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, n'iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko baravuga ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye kandi ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe amakuru y'ibiganiro twabashikirizaga. Reka mbabariye ko amakuru yacu tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Uza ico no kwibutsa fyonda sabone na partage niba utaravyondako kugira usura buwambere kubona amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza 5 kuri 5 kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ariyo ya Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Reka mbashimire, turaza gusubira.